Manchester City bibaza ko ari ikomeye ubona ridiki ubwo bukomezi wowe ushatse gusigura n'ubwaha muri pana vuba reka tuvyoroshe nta kibazo wowe ugiye mu mateka reka ndamusigurire ego umupira w'amaguru urakinirwa mu mateka ridike reka tuvyoroshe reka ndagwa karorero kagaragara equipe ya Aston Villa komeza equipe ya Paris Saint-Germain Aston Villa ifise Champions League banzu ndindire ndiko ndakubaza equipe ya Aston Villa komeza gusumba equipe ya Paris Saint-Germain uvuze ubunyene equipe yitwa Paris Saint-Germain meshi bwana Winston haraba mu gusigura ariko ridike akaba no mupira oya tuyage gato ya ridike ntuyage nk'umufana ntiwishure nk'umufana ishyura nk'umuntu ego canke oya nta n'umugwi n'umwe Aston Villa irakomeza gusumba Paris Saint-Germain ikomeye urakoze cyane equipe ya Nottingham Forest irakomeye gusumba equipe ya Arsenal Mba numva noryohewe ukuntu ridike mu kwishura amaze kuzunguruka kidamukundi ari abantu babariza amashuri menshi nk'uyo musore karangwira ikintu kimwe bwana Wilson abantu babariza amashuri menshi nk'uyo muhungu byo mu mitwe wa panika bakaca bugaza amaburo mu mutwe ndakwaje question simple nyishyura nakoje vuga ati equipe twa Aston Villa equipe ya Paris Saint-Germain yubu yayikomeye oya mu bisanzwe umuntu abaza ntashize ko ngo yubu canke ya kera mu ijambo rimwe ishyura Aston Villa irakomeza Paris Saint-Germain yikomeye ikatubandanya oya tugomba twishure ishuri ikibazo kimwe kugira ngo dushobore kubandanya ce nonge yasigura impamvu nasabye imbabazi ku ba citizens ariko ubundi ndumva ko n'ikibazo cyakunaniye kwishura ariko je kubwanje impamvu mvuga ati no saba imbabazi aba citizens ni kubera yuko ngiye kubagereranya n'abari abagabo muri United muri Manchester United kwa Ruben muri citizens ukuntu bameze no munsi ukuntu bakomeye cyane uriko uranyumva ukacubageranya nk'umugwi wa Ruben Amorim umego kubaburira indero ego umego kubaburira indero rero hariya kwa Ruben Amorim ndavuga ati muri Manchester United hari amakuru karavugwa ngo cyane yuko bariko barabira hagufi cyane umusore wa Real Madrid nawe no sundi ndavuga Rodrigo nawe ni nyuma yo kumara igihe cyane mu mugwa Real Madrid ubona ko yaciye mu bibazo bikomakomeye bitandukanye aterekana nahabwa umwanya ariko muri kino gihe ubona nkaho mengo asa n'uwatanguye kuba yegereza kwigarura umutima wa Xabi Alonso ariko bamwe bikaba bikomeye tahugwa mu nzira idashimishije cyane kubera ko aza gukinishwa mu gihe hasohotse umukinnyi nka Vinicius Junior cyangwa mu gihe Vinicius Junior yatangujwe hanze bikaba ari bikorwa biteko biragwa neza cyane uburongozi bwa Real Madrid impamvu ateka arahabwa umwanya kubera yuko bifuza no kumongereza amasezerano rero byo kongeza amasezerano n'umusore bikashobora ko ari byo goranye cyane ivyo rero ivyo kuva ku burongozi bwifuza ko Vini yohabwa umwanya cyane ukomeye mu mugwi wa Real Madrid muri bano bamerenge biza gutuma bisubiza mu kaga canke mu bibazo uno mukinyiro Yoheza biragaragara ni n'umukinnyi yari anasabye gukinishwa muri uryo ruhande rwa Vinicius Junior rero uno munsi rero amashitani atukura biragaragara bwana Wilson na Ridike umukiza wo mu Faransa muri equipe ya Real Madrid no musore w'umunya Brazil twaravuga ngo nirihe zina rigiye kuba sacrifice mu kirundi novuga ngo ni ukwitangira kuba incungu ni indege kuba incungu muri equipe ya Real Madrid twararavye izina rya Kylian Mbappé afite muri equipe ya Paris Saint-Germain bimaze ko kamupira amaguru tuvuga ngo Kylian Mbappé agiye kuba ari titire muri equipe kubera saison umwaka yarakoze 2024 uwo bita Vinicius Junior turavuga ngo nabo sumukinyo gucya kuri bench ko no mukimaze gukora bikomeye muri football turavuga ngo sacrifice direct giye kuba muri equipe ya Real Madrid no mugo bita Rodrigo ku mwaka w'inkino tubona atakumushyira kuri bench singiye kubona ngo uno mugabo bita Xabi Alonso wagiye kuba yigarura agaruga umutima no kuyu musore bita Rodrigo nkavuga ngo namahenda nshuti kandi je muzibanganya zinkunda umuntu umwe hypocrite baya banja tuyaga babera kumenyo sinda bakunda na gato uno musore vyagaragaye ko mu buryo bwo kwishimirwa muri tactique z'umugabo bita Xabi Alonso bitako birakunda kuko kanatsinda gendera iminota amaze gukina n'iminota mike kanatsinda gendera na meforme ya mbere mu pipangura agiye kubagira niwe mukinyi wa mbere muri kase ko umupira maguru amaze 31 adatsinda igitsinda agitsinda rero nkomugora Real Madrid wese gusa ko afite ka assist kamwe urumva nindwi assist n'umupira vyari gitsinda afise assist imwe mu 32 uravyumva inkino 32 ntatsinda igitsindo byumvikana ko yabaye mubi kubera ko Xabi Alonso amaze kumwerekana ko wewe uri kintu namaze kuba nkura cyangwa uri umuntu nakuye muri tactique zanje mu byo ndiko ndategura muri mu mpango yanje ubundi ntanaguciriye mu bwana Robert witwa Rodrigo twagi kubona wanashaka kwitwa Xabi Alonso uvuga ngo ate wa mukino uvuga ngo anakunda tukiri muri pre-season
ubundi witwa Xabi Alonso akiva kwa Bayer Leverkusen akaza muri equipe yitwa Real Madrid yaravuzemo amakino uvuga ngo atipfuza ntiyabajumye ko ngo avuge mugabo izina rya Rodrigo Yoheza ryazi imbere aho vyanagaragaye ko wanashaka witwa Rodrigo yavuze ngo uno munsi kugerageza kugira iki kudagwanira ikibanza vyanatumye wanashaka na Xabi Alonso aza ko yumvira ivyibura avuga ngo kuwitwa Rodrigo karakora nkuko nakuriya ubwo sinomushira muri staff sinomushira mu bakino uvuga ngo nzoshaka gukoresha kuno munsi uco nabanariza aho warugeze kuno munsi reka witwa Rodrigo aba yagiye ava yuko na champion natangura ndavuga yararika reka nakwereke burya hari ikintu twitsa sentiment canke emotion siko mvuze sentiment mu kirundi ni ibigumbagumba emotion sinigene no kivuga ko naco gisa nk'ibigumbagumba no uvuga ngo ibishobisho nibita emotion uno musore icyamaso ya buri muntu yabonye twarabonye ko Rodrigo Yoheza atari mu mipango y'imigabo bitwa Xabi Alonso yava kuvava watanze akarorero reka nongera kwaneka rukavuga ngo kugati muri mondial de club muri competition yabaye ihuza imigwi ku mugabane w'isi uno musore ntiyahonyora mu kibuga siko uno mukinnyi w'umunya Brazil yarondera imigwi igiye itandukanye ikomeye ku mugabane wa Burayi harimo n'umwe mu bamenyereza biza isi mu pibaguru yatunze kandi bigitunze bita Pep Guardiola muri equipe Man City iyo ni equipe Man City uno mukinnyi ariko kubera ko byabigumbagumba na byabisho bishafite mu kuba mu mugore de Madrid avuga ngo ngiye kubanandanya ngwanira ikibanza no muri equipe ya Real Madrid ubu tugize kuri cyagihe uno musore agize seri cyangwa ikurikiranywa z'inkino 31 atabona igitsindo byumvikana ko mu nkino 32 maze kuba kinira equipe ya Real Madrid cyangwa mu mwaka wa 2020 afise assist nta n'igitsinda aratsinda ibi biramugira mubi kurusha reka tuje kuri kote zigira kuri zibiri cyanja kuri University tuko yerekeye onko tuje muri equipe ya Manchester United uno mugabo ni uno musore munya Brazil n'amakosa yakoze ku giti cyo udasohoka mu equipe ya Real Madrid bivanye n'ibishobora yakoze icya kabiri Real Madrid yakoze ikosa ridasanzwe kubera iki uno ni wa mukinyi iyo ari mu bihe byiza kuri transfer market cyangwa ku isoko igigura n'igurishwa umukuru w'amafaranga menshi mu gihe ari mu bihe byiza ariko uri kuribaza ubu tuvugana no musore amafaranga ariko bivanye na performance arikerekana mu kibuga yo guguma amafaranga oya gaciro kiwe uko biba biri kose ko gatezo ko karakoroka iyo utekurakina atekuratsinda igitsindo ariko araraba ibintu vuba bitandukanye baravuga ati no munsi umukinyi Rodrigo Yoheza no munsi urugira fise natwe muzana muri equipe yacu nta nubizi ko zakagerageza urukino karekana mu nkino ziherutse urakoze cyane muri cyo gihe rero umvuga ngo hari amaside agice nuko ati impande ziga kuri zibiri zakoze amakosa Rodrigo akoresha ibishobisho n'ibigumbagumba hamwe n'uburongozi kutamenya mbega marketing turi mwimeze gute mbega ko baduha miliyoni 90 tukazanga twihombeje kujya muri equipe Manchester United rero sasa ino equipe reka ndayite equipe iri mu nyubako siko iri karagerageza kubaka iba ku mugwi ushingiye no ngo kuvyumvira by'ibitaro Benamorimo nuko biriko birakunda karagerageza kubaka azana ono musubita Brand Mbwemo arazana Mateus Kunya arazana abakinyi betandukanye yubaka ibyo yipfuza kuba yoshira muri tactique zi muri ya defense yo ya batatu batanu babiri kandi bikubira muhira wanashaka kugendera equipe ya Manchester United ni nziza kuruta twabonye kumwa kwezi abana banatsinze umugwi wa Wolves bitsindo bigira kuri 2 kuri 1 neza cyane nukuvuga ngo we Rodrigo biboneka ko muri equipe ya Manchester United plutôt ya Real Madrid igihe cawe canye icyo no kwita ibigwi byo gishaka kubakira mu uwo mugwi bitako biragenda neza ko byifuza kanatsi no mumenyerezo bwiwe yakugaragarije ko utari mu mipango yiwe rose opportunity akajya kuja muri equipe ya Manchester United ni equipe nini yego nubwo iri mu bibi ni imwe mu equipe ifite amateka agiye adasanzwe bimwe navuze mu Yoheza siko ariko twagenda kura kuri current form ubu tuvugana mu buryo bw'imikino n'ibigikiramiza muri situation actuelle yiyo no mugwi si equipe nziza ariko ni iri muri gwa rugendo kuvuga ngo reka turageze kwikura hahandi habitwikire heza biga we Rodrigo Yoheza ntushaka ko mu iyo project ikaza kugufasha kuduza hejuru twajya abakinyi bamwe batandukanye bavuga ngo ngiye kwizingira muri mu mugwi bigatuma umukinya asubira inyuma burundu iyi equipe Manchester United reka ndashira muri yakote kuvuga ngo ni ya club iri kirondera kugaruka muri ya forme ya nziza mbega forme ya nziza igarukana n'abandi n'abakinyi baza kuza bavuye ku masoko bakaza kwigira nziza we Rodrigo yubara amateka adasanzwe ari hamwe muri equipe ya Real Madrid muri equipe ya Manchester United ukubaka nubwo ngo
ubwami bwawe ugafasha equipe ya Manchester United kuva mu bihe bikaza mu bihe byiza iyo ni page wa utangwe shasha bakwana ko izina rya Rodrigo Goiz ariko we niwe bandanye uvuga ngo ngiye kwizigitirira icyo no kwita indoto zo gukora amateka muri equipe ya Real Madrid kandi ugasanga umenyereza hari ntareka ratuma ngo wiyumva cyangwa wisanga muri za ndoto zashaka gushikako ndiza gukwigiye karambaraye kuko no kubwiza kuri ibyo ndi kundabana n'amaso yanje abiri nubwo ngibanye ko nkabushiramwo ndi kundabana za Alonso takarирukano kuko aratsinda kuma mutego do equipe acha kuza kadutsinda cyangwa muteginda gatsinda cyangwa muteginda gatsinda shaje aragenda mbega we Rodrigo Goiz ari hamwe reka tubishyire mu bintu bishobora kuba bona ridike ni football ni ibintu bitatu wanashaka nanaguciriyemwo wodubona equipe itwa Manchester City atsinda equipe Real Madrid mugakumva Florentino aravuze ati ndabihinduye ndaguhaye urundi rukino ruri imbere kanatsinda reka tubishyire mu bintu bishoboka ko ariko rero ibintu bitatu bwana musore wanje ni gutsinda gusona no kunganya ariko rero ridike asa n'uri mu mugwi w'abantu banyotewe cyane igenda rya Xabi Alonso Alonso ikarono na equipe bwana Easton yego imeta 90 tubikira ibintu bitatu itubikira gutsindwa no kunganya ni nkuko aramagura abiri abakici bintu mu kibuga ni nkuko tubona equipe Man City itakaje kuri Real Madrid byose ni ibintu birashoboka Xabi Alonso akamwongera kubandanya amenyereza uriya mugwi kandi we Rodrigo uwo bongeye kubandanya amenyereza uwo mugwi ni wa muntu mutari kubona huza mu byo bigo byo kwinisha mu kibuga mbega korose opportunity cyangwa akaryo keza kuko uje mu migwi myiza yabaye ku isi ya rurima kandi no bikiragerageza kuva muri bya bihe bikaje mu bihe byiza navyo bakubwira ngo ukomeye ntigiragira agenda akagiriye hari gihe hazanzama akaba umuntu muzima sakajyo kawe keza ko gusimbuka muri equipe Manchester United ko ku mwaka wese imigwi komeye Liverpool akurondera uranka equipe Man City akurondera uranka equipe ya Manchester gwe oyo opportunity sakajyo keza ko muri equipe Manchester United kuko no kubwiza kuri Michel Zami nta mukinyi mwiza yigeze abaho yicaye kuri bench umukinyi mwiza agaragarira mu kibuga ntuzombwira ngo Rodrigo Goiz ngo waye mwiza muri equipe nako wabaye muri Madrid no kurakina muka muri Brazil umugabo yagutumye kurakina atsinze ibitego bibiri bizogira mu gihangange akozo bigihangange mu buryo bumeze gute muri Madrid niko ndatanga ibidasanzwe ndikunda bigitangaza mu gukora amateka mu gutsinda ibitsindo n'amasi ndiko ndatanga ngiye muri equipe nationale ya Brazil ndiko ndatanga ibidasanzwe kandi ba mukinyi w'icitegererezo ndikunda bakana ko ati indi legacy ubundi bwa muri equipe ya Brazil bazovuga ngo twatunze umukinyi bitaro Rodrigo Goiz yabaye mwiza muri Madrid anaba mwiza muri equipe ya Brazil akuraho Rodrigo tugiye dutandukanye ariko nazo kuvuga ngo Rodrigo yari bencher muri equipe ya Madrid asa muri equipe ya Brazil akora amateka ico kintu kibari gisebo rimwe muzo hazogira igihe baza no mumenyereza kubwira ngo ubudakina sinamutumako nubwo yagize n'Imana akamumenyereza bita Ancelotti yamumenye muri equipe ya Madrid amuzi neza nk'umwana yirereye sorogwa kurani rwange rero haragezaho no musore araba kino kwita kazoza kiwe imyaka 23 afise 24 arabembega mu myaka imbere nzoba mukinyameze gute kuko imyaka 24 hagezo yegereza cyagiye cyo kuvuga ngo ngeza haryoshe ho kugira ya kariyeri yanje nziza muri nokati mu buzima bwanje ku myaka 25 28 gushika ku myaka 29 kugira ngo nje ku myaka 30 mvuga ngo hari cyo nubatse umupira maguru wanje isi y'umupira maguru izonyibukirako na buri wese uvuga ngo hari page nzinguruye ndashikira umukinnyi wa Rodrigo Goiz ko bagitangaza umupira maguru ariko ntazuzengurure page hasanga hari umukinyi w'amateka mu mupira maguru gwakinyine 31 ntatsinda igitsindo hari amateka mabi rero ngo ku ruhande rwanjye hageze aje kubakana kubwami bwiwe na niyo liga sakashika muri equipe ya Manchester United ko ubwiwe yagize niyo success agakina muri equipe ya Real Madrid agakora ivyo bikombe vya Ligue des Champions nizo za La Liga ntagende yiba kubundi no kuti bwami bwiwe muri equipe ya Manchester nimba Xabi Alonso atamwirukanye yogira Imana akamwirukana yashaka kugatsinda muri Madrid ko munyereza bashaka kuza akamugira icizere ariko ari hamwe uyu mugabo mu Espanyol yoguma yice mu ijyanzu inshuti yanje nta kirunduzi ariko ndaza kuba ndondera translate Google Translate ndakushirira mu Brazil cyangwa mu Espanyol ndakubwiye ati musore bwari guca ufata inzinga urayizi hano bize ngirise no bazi inzinga cyane wawe neza cyane inzinga yawe ugakutora ka jeans kawe n'agashati kawe ukagorora gakubita ko ukacugenda n'isirenze i Manchester ukavuga ngo Ruben Amorim ganza sabwa ndaje hano ngo twubake ubwambi bwacu muri equipe ya Manchester United oriye kuma ngo ngiye nogati kubishobisho n'indoto ega bwana Houston shobora kurota ukarota nabi sanga ivyo byose nubishitseko kandi simise indoto zibukuri ugisaba yukuri urubwo ateka mpindura nje mu bindi rero kuri Rodrigo we yagize n'Imana kandi bavuga ngo ivyo ukunze vyose suko ari byo bizokugirira umumaro suko nyenega yarahira tombo je nimwe mu basore wanashaka yagize success kuri no mugabo yaheruka
uyu mugabo bita Ancelotti turavyibuka Man City n'ubu umufana wa City yibutse Rodrigo aragwara umutima Pep Guardiola nibaza ko Deni nzamurondera muri equipe Man City nuko azije yamukoreye ibitego bibiri avuye kuri bench wota 88 n'wota 89 itamukuramo ivyo yarazi ko akamaro kiwe naco bituma ariko aranirwa cyane ku isoko no mukinyi ubona ko nabuze ubushobozi bwo gukinira equipe ya Real Madrid ahubwo umumenyereza yaje yafashara mu minimiza amugira umukinyi muto kubera ko afite izina rito hari abakinyi ibintu kuti bahangana ico kibanza bari kuri attack nka Vini Junior na Kylian Mbappe bubatse ibirenze ivyo yubatse bituma ngo ubwiwe yisanga kuri bench ariko ari umukinyi mwiza rero muri ico gihe rero bijya kubwira ngo aho tari buraro hava kare iyo umuntu atakubona ubwiza bwawe nuko ati ubunaribonye bwawe n'ubukomezi bwawe uramare ukagenda kuko ushaka kubona muri company kanaka ugasanga umuboss nakora ko uri gitangaza cy'umukozi ariko akaza kubona ko agiye wamaze kugenda kuri gitangaza bakubwira ngo haremba umurinzi yaraho yigeze kuvuga ngo ubujya ngo ugukunduza ko umuntu yamaze kugenda niko biri rero mu nshereza nuko ati kuri Rodrigo rero harageza ko icomokera mugana w'abajene bubu ku bwanje novuga ngo kwirondera witwa Rodrigo Goeze ukamurondera n'umukino uvuga ngo equipe yitwa Real Madrid chambe na mbere turabizi ko ava uko banashaka kugeza muri kino witwa Rodrigo Goeze akiva bakibona kwitwa Xabi Alonso uvuga ngo atekaramu hano uvuga ngo umwanya ukwiriye canke atekaramwizera yaronde n'imigwi itandukanye wanashaka mu gihugu cy'Ubwongereza harimo equipe yitwa Manchester City wanayivuze arandugwa n'imigwi itandukanye za Tottenham Spurs nawe nyine zari zirimo presque novuga ngo imigwi yose iri muri top novuga ngo top 10 uno munsi nako muri zine za mbere cyari zishiye kuri zisano kugeza muri kano kanya top 4 zine za mbere uno munsi Rodrigo uravye aravuga ati uno munsi jewe ico ndiko ndakora muri equipe yitwa Madrid nanayitwaye mu bikombe novuga ngo bitandukanye yaba iyo La Liga yaba iyo Champions League nakoze ibintu bitari bike kandi ndi kumwe banashaka n'abakinyi bameze neza kuko Rodrigo Goeze buriya yaje muri equipe yitwa Madrid harimo abakinyi uvuga ngo bakihari wa Musa Benzema n'abatakina kuri post imwe tutibagira abazina uvuga ngo nimba ntihenze niza rya Cristiano Ronaldo yakuri asohoka muri equipe yitwa Madrid kuko basa ko baziye rimwe n'umukitwa Vini Junior uno munsi aragerageza kuvuga ati reka ndabe yuko jewe nka Rodrigo Goeze nugwana ikibanza kuko ndabizi ko banashaka hari cyo Mariye novuga ngo nino equipe yitwa Real Madrid kuko twararavye nimba Real Madrid mu bikombe 15 vya Champions League ifise harimo ibikombe kuri bice bitatu witwa Rodrigo Goeze bishike kuri bibiri wanashaka ni bibiri kwa zibiri afise mu zibiri uno munsi aravuga ati arafise mu ruhara kuko biragaragara ko turibuka sezeye imigwi mu Bwongereza mu Manchester City turibuka bakina na equipe yitwa Zaceze Blues bakina na equipe yitwa Liverpool witwa Rodrigo Goeze vyaragaragara ko nawe nyine ubwiwe afise mu ruhara rukomeye cyane ariko witwa Xabi Alonso araje muri equipe yitwa Real Madrid aravuga ngo jewe mfise inyubako yiwanje shasha nkeneye gukinirisha muri equipe yitwa Madrid mu mipango yanje izina rya Rodrigo Goeze sindanaribonamo neza yari cyo kimwe n'ababa bakino uvuga ngo bitwa ba Enrique kuno munsi nawe bitekorera ko karonka umwanya avuga ati no munsi nje muri equipe yitwa Madrid ndabonamo izindi tara zishobora kuzoza kwingezamo neza kuko yarizaniye Franco Masutuno yarifitiye Enrique aravuga ati nakuwitwa Ardagire avuga ngo Ardagire ni wa mukino uvuga ngo nza kuba nubakira ko muri equipe yitwa Real Madrid uwitwa nuvuga mu mukinyi yitwa nakumeza yitwa Xabi Alonso aravuga ati umukinyi yitwa Ardagire n'umukinyi umutitirere muri equipe yitwa Real Madrid arongera aravuga ati uwitwa Franco Masutuno nawe nyene n'umutitirere muri equipe yitwa Real Madrid no kuvuga ngo muri equipe yitwa Real Madrid ryazina rya Rodrigo yari maze imisi ko rigenza neza tukabona bari bakoze nuvuga ngo umukenyero wa batatu wa bane batatu kwa Carlo Ancelotti bagifise witwa Cristiano Benzema nuvuga ngo attaque yari gizwemo n'uwitwa Vini Junior kuri nimero 7 nako nimero 11 nimero 9 witwa Cristiano Benzema nimero 7 witwa Rodrigo Goeze baza gutwara ibikombe bitandukanye 2022 yarahari ni butwaye ikombe cha Champions League yekarafasha abandi bakiba batandukanye ino equipe yitwa Real Madrid kirigenza neza baragiye novuga ngo uwitwa Cristiano Benzema aragiye muri equipe mu Barabu uwitwa Carlo Ancelotti aravuga ati ndahinduye umukenyero reka nkinishe babiri abo babiri yari witwa Rodrigo yari izina ryitwa Vini Junior kandi Vini Junior n'uwitwa Rodrigo bariko barakinana neza ariko no munsi urabona Xabi Alonso araje
avuga ati we nturi muri plan ziwanje ariko Rodrigo aravuga ngo ko ndi wa mukinyi nkunda equipe itwara Madrid ko ndi wa mukinyi nifuza kugwana ikibanza reka nkore cyane ngwanira ikibanza muri equipe yitwa Real Madrid. Aceyongera la president aravuga ngo uno munsi jewe Rodrigo Goeze nabaye mwiza nkina kuri poste nuvuga ngo nimero 11. Aravuga ati uno munsi rero reka ngwanire nimero 11 na Vini Junior. Mugihe Xabi yose aravuga ngo ko wasavye nimero 11 reka ndaguhe ugwanire n'izina ryande rya Vini Junior. Vyaragaragaye ko wanashaka witwa Rodrigo Goeze yagerageje uburyo bwose bugwanisha kibanza kandi wanashaka hari inkino zimwe na zimwe yabaye mutitirere muri equipe yitwa nde Real Madrid. Vini Junior akicara ku gatebe k'abagombo aho twanabonye witwa Vini Junior avuga ngo uno munsi muri equipe yitwa Madrid GS ndi umukinyo kwiza ndicara ndi umukinyo kugira iki wo kuba ntangwa makintu 11 kandi izina riramuvugira ivyo ni ibintu vyumvikana cyane uravyumva. Uno munsi aravuga ati Xabi yose aravuga ngo Rodrigo ndamutanguza mugabo mu nkino nka 70 nta kintu karama gisumba icu witwa nde Vini Junior ariko aratanga ahindura ivyiyumviro biravuga ngo we Vini Junior dubatangura mu kibuga. Uno munsi tudibuka kuri Le Clasico basore Rodrigo Goeze bamwinje kuota 77 imba ntihenze Vini Junior asoka agenda atera kaja agenda afise umubabaro utagira ukungara vyanatumye no muri vestiaire yego ariko Rodrigo yinjiye mu kibuga hagukina umupira w'amaguru aza gutaratakaza imipira itandukanye. Uno munsi Rodrigo rero nagomba kuca nduge kuco ari kuravuga cyo kuja muri Manchester United ntabwo natayisije. Uno munsi Rodrigo Goeze twemeranye neza ivyo akarakora muri equipe itwara Madrid ikintu cyo mufasha cyonyene cyo guma muri equipe yitwa je ubwanje cyo guma muri equipe itwara Madrid nuko uwitwa Xabi Alonso yosohoka muri equipe yitwa nde Real Madrid. Uno munsi Rodrigo Goeze dufate mu nza tuvuga ngo wowe Rodrigo Goeze uwitwa Xabi Alonso aragumye muri equipe yitwa Madrid. Uramaze kubona ko kuri nimero 7 hari abakije kuri batatu abo batatu bose muri kwagwana ikibanza ubona kanatsinda bagusumba n'ubwiganzire bw'umutima wo mumenyereza wawe. Harimo Franco harimo witwa Rodrigo na Brahim Diaz wewe aza nivyo aza kuri ni nka play igira kane hariya. Uno munsi rero bona Houston na Robert tugiye muri Manchester United naho ucugenda ukaraba eske witwa Rodrigo wewe yova muri equipe ya Real Madrid akaja muri Manchester United vyokoroha ko adakoronka ikibanza ico ndazakuva ko cyo ndazakuja ncemera yuko yoronka ikibanza kugenda urabe kuri nimero 11 ni bande bahari ba Mason Mount bavuye muri equipe ya Chelsea Blues atico ikora ta ko ware kuyamaziza atandukanye ba Garnacho kaja muri equipe itwa Chelsea Blues ndanabituma mvango witwa Ruben Amorim nawe yumvise amakosa atandukanye muri Manu yo muri rusangi basoye abakinyi benshi cyane tunabigaruka ko buriya nabonye no equipe ya Manchester basoye abakinyi benshi cyane bo ku mpande basoye bano ba Anthony Bibere muri Betis basoye ba Marcus Rashford kandi nta n'umugambi bafise wo kubagarukana mu mugwi wabo. Nuno mukinyi hari umukinyi ari muri Aston Villa Sancho burya natanga yari munye Sancho ari mu kibuga sinanze ko muri equipe Aston Villa nzi ko yavuye ari muri Aston Villa amakorera yageze kubwa kagiye muri equipe ya Fenerbahce ariko bikarangira burya Sancho yaronse umugwi bwa nyuma kuko abano bantuze aba Anthony bo bararonse muri Betis Marcus Rashford nawe nyina kirindiriye yararindiriye nyene kumwe n'uno Sancho ariko Marcus Rashford nwazi ko yabaye plan ya nyuma kuri FC Barcelona nyuma yo kubura Nico Williams ndetse n'uno umukinyi ndavuga wa AC Milan uno ntuze Rafael yao cyabona kuza guhitamwo Marcus Rashford kuko kanatsinda wewe niwe yari no ku giciro gito cyane bivanye n'uburyo wa FC Barcelona bari bafise ariko Sancho we arahaguma mu gihe bakiri mu bintu vya jugujugu ndetse n'umugwi wa Man U bifuza amafaranga ya naya biza kurangira agiye mu mugwi wa Aston Villa uno musini yari karabarizwa rero nako ndavuga ngo uwitwa Rodrigo Goeze kuja muri equipe itwa Manchester United nivyo yoronka ikibanza kandi yo naronka n'umwanya wanashaka kuba mu kintu uvuga ngo baze batangura mu kibuga kwa Manchester United kuravye muri Man U uno musi bifite bano bakinyi ba Brian Mbeumo bafise ba Diallo bafise ba Joshua Zirkizi witwa Madi Diallo akina kuri nimero 7 witwa Brian Mbeumo bamugiye muri equipe itwa Wolverhampton Wanderers akina nimero 10 uwitwa Joshua Zirkizi nabitwa ba Benjamin Sesko na ba nimero 9 reka tuvyoroshe mu buryo bwa karite y'umukinyi abakinyi equipe Manchester ya Man U ifise n'abakinyi n'uno musi bitanda Rodrigo Goeze muradutunga no Rodrigo kuri karite n'umukinyi asumba abakinyi muri equipe ya Manchester United ariko ikibazo kiba muri question
ikibazo nicyo question ndiko nabicanga nukuvuga ngo ikibazo cyo ba integration ega aho nyene niho nari nkomene kuca ndugira wanashaka Robert harakanovuze ko kwiintegra mu bandi bakinyi integration ariko je nari navuga ngo ico kibazo sindakibona ko conagorana cyane wanashaka kubera ko uravye kwa Manchester United hari ababraziliye bagenzi bitwa Rodrigo babiri harimo witwa Mateus Ucunya harimo n'izina yitwa Casemiro ariko ikibazo je tugaruka ko wanashaka kigera kuri yitwa Rodrigo Goez wowe Rodrigo wase kuja muri equipe ya Manchester zitwaye ibikombe wowe Rodrigo wase kuja muri equipe yitwa Paris Saint-Germain wowe Rodrigo wase kuvuga ngo reka nigumire muri equipe yitwa Madrid ubwo mubona ko yitwa Rodrigo Goez biza kuba mwera kuvuga ngo ndaja muri equipe yitwa Manchester United ya Ruben Amorim ya equipe igaragara ko n'ikibuga cabo gitemba mwimbeba cha kibuga ruvuga ngo kitagize iki badafise no vuga ngo inyubako yo gushaka gutwara ibikombe bitandukanye kuko witwa Rodrigo Goez nivyo umunsi arifuza gukina igikombe c'isi 2026 ariko nawe arifuza kuvuga ngo ndifuza kuja muri equipe impa umwanya ariko na equipe impa gutwara ibikombe urakoze cyane ngaho nyene ugiye kubaha nuko tuvuga kuri kuvyerekeye ibikombe bwana Ridike ino equipe ya Manchester United reka tubyite isubirinya kubivuye ku burongozi n'inyubako z'uno mugwi filozofiya yo bihinduka mu buryo bw'imikino kuva Sir Alex Ferguson va muri cya equipe ko turi buka abamenyereza baciye hajya ba David Moyes haca umumenyereza w'umunya Hollande biranka haca abamenyereza benshi cyane biranka ba Ten Hag ba Ole Gunnar Solskjaer biranka kuvuga ngo nimwe ma club yabaye muri bya bihe uri yo kubaka umugwi kuri filozofiya yabo barasambura umugwi barasambura ntabwo bakubwira ngo icyo no kwita nta ngoma imara imyaka ijana ntikikunda imara imyaka igihumbi ntigikundira hinduka muri icyo gere kuri equipe Manchester ndibishokwa irimbuye ibibuto tuvugana ariko cyo bikaza bikaba byiza natabona bwo ikintu kimwe buje ushobora gukora amakosa rimwe ukigiza amakosa agiye ukora uno musore yakoze amakosa amwe yo kuba yaronde nimwe mu migwi myiza iri ku mugane wa Burayi harimo equipe Manchester City harimo equipe ya Liverpool harimo equipe ya Paris Saint-Germain ariko agira kumaranga mutima nibishobisho siko cyane ubu tuvugana hagezaho nawe yicuza icyo yakoze aha ni muri cyagiye wavuga ngo mu gihe umugabo yaguma witeza bi Alonso muri equipe ya Madrid yego ari hamwe ahagumye Rodrigo bijya kubwira ngo iraba ineza yawe uri yo kuraba icyo umutima wipfuza ko icyo umubiri wawe wifuza ari cyo umutima wawe wifuza hako uraba icyo umubiri wawe wifuza umubiri n'umubiri yego umubiri uraduhenda ariko umutima icyo ushaka rimwe na rimwe ushaka kuraba mbega urajije ni kuri cyangwa se ukuri mbega Rodrigo gozi ku Madrid biza kumfasha iki muri kariyere y'umupira wanje w'amaguru mbega kuja muri Manchester hari cyo byamufasha muri kariyere yanje twonye bakinyi babaye beza ma club baza kubicira kuri bench baje mu equipe mato baduzo gwego siko bose baragaruka mu equipe makuru barasaba baritanga bakora bidasanzwe so no kuri Rodrigo rero equipe Manchester United simbi siko simbi mu buryo ngo equipe simbi mu buryo bwo kuba ndabikomeye nuko nimbi n'abakinyi fise ntabwo ari abakinyi babi neza cyane nukuvuga ngo ugiye muri ya club irikarondera kuva muri cya kibazo cyo kuba tabikombe kiratwara ikiraduka kugira ngo kurondera ivyo bikombe mbewe Rodrigo nimba wiyumva ko ufite iyo capacity yo kumukinyi bw'itangaza genda muri equipe Manchester United yifashe kuva muri ivyo bihe bibi buzo kwandikwa mu mateka kwa koze amateka adasa muri equipe Manchester yose n'amasegonda makeyi unyihanganire gato mvuge kuvyo witwa navuga ngo Robert yaravuze uwitwa navuga ngo Rodrigo Goez uravuze ikintu kivuga ngo agende muri equipe yitwa Manchester United aze kuba yubaka ayigire equipe nziza birashoboka ariko ikibazo garagara mbega abitwa Bajando Sancho abitwa amazina zikwi izina rya Marco Rashford amazina ba nuvuga ngo atandukanye ba Garnacho bari muri equipe yitwa Manchester United bakabarekura bakaja handi hatandukanye ubwo iyo katini bari bayifise ahubwo no munsi jenge niko ndayibona muri equipe yitwa Manchester United ndanabivuga ngo Rodrigo Goez kumva izina rya Manchester United woshaka kuja mugabo akanukoza ko kamutera ubwo ravuga ngo n'abakinyi biwacu bo muri Brazil cyane bakinyi batandukanye vyarasabwo baja muri equipe nka FC Barcelona navuga ngo uwitwa Rashford je bwari no vuga ngo Rodrigo Goez ngenda ndanarangiza kuja muri equipe ya Manchester United simba mbona yuko yo bakoze shwanziza ku bwayo erega ridike ikibazo ni kibo kitako ratahura ivyanke Rashford shije bishora kwankira Rodrigo ni football ni football ndavyumva mbwa ikibazo kigaragara erega puno bariko barakora muri wanashaka tahura ubutuvugana equipe ya Rashford
ekipe bagara naco ya Manchester United yari mbi kurusha ekipe irimo wa Mateus Kunya biragaragara ubwo no kuri klasema Premier League birakurira ko ekipe Manchester United ihagaze neza kuri Premier League siko nimwe nakubwira ahubwo mbega kura ubita Rodrigo hamwe integration mugendereza muri ekipe Manchester United hari cyo yifasha irabira ku bushobozi bw'uno musore mbega arasi ubushobozi bwo gufasha ekipe Manchester United kuva muri danger irimo ikaduga ikaba club nziza ariko n'abanya Brazil babagenzi babo kuko giye kuraba kuri bagara naco bagiye ibi byavuye ngo kutumvikana kuri hagati mu menyereza n'uburongozi n'abakinyi bwo bakati mu menyereza bwabo abwe ngo ndabirukanye baragiye nibasore Ruben Amorim nizera ko Rodrigo yinjiye nizera ko ico gira Manu nziza si Rodrigo goes habwe ico gira Manu nziza yo zoba projet zo numugwa wa Manchester United kubera yuko kuzana Rodrigo goes ingira kubwire ko yakuzana Rodrigo goes ico kintu cyo nyine cyo gira Manu nziza Messi Rodrigo goes azovyikura na wenyene nivyo ko ndabyumva na wenyene raba squad uno mugwa Manu ifise ufise Mateus Kunya ufise Benjamin Sesko ucuraba nihiganwa barimo Premier League ucuraba kumbure go boshwa kwisanga muri Big 4 ya Premier League kugira ngo ashobore kuja guparticipa muri za UEFA Champions League meme Manu bivanyije no kurunda batahura cyangwa kurunda babona hoje zabo na Europa League ntibori shobora vraiment Messieurs amis reka cyo tuvana kuri no sije ngo ati bona hitsonika reka ndababwira kino kintu kugira ngo mugitahure neza uvuze ngo icyo no kwita ngo projet za kipe ya Manchester United ngo sinziza of course sinziza mu buryo irerekana mu buryo bwa resultat ariko kugira ngo uve mu bya bihe bibi urimo nka ekipe nkuru nka Manchester ukora iki nuko ujya kwisoko rokita bakinyi beza nka Rodrigo kuko novuga ngo ushobora kuba uri mubi mu buryo bw'umirongorere uburongozi butabona project ngene kiragenda ariko iyo ekipe kirava muri bya bihe bigerageza gukora iki izana ngo mwiza kugira ngo base ko bafatanya nabandi kugira ngo baduzurwe rwa ekipe ikibazo vyari kuba vyoroshe tuvuga ngo mumenyeze niyo mubi ubundi Manu n'uburongozi bubi yahereye kuba mbi kuri no famille Glazers neza cyane kuranyumva yahereye kuba mbi ubundi uburongozi bwa Manu rero dossier Rodrigo gozerekeza muri Manu ukuri kwihagaze pese twabonye ati yoronka ikibanza cyo caragikwiriye pese twabonye ati nivyo vyotuma Manu iba nziza ivyo ni ibintu bisa nibigoye cyane ariko Rodrigo goes kugira ngo ashobore kugaragaza ubushobozi bwiwe canke aronka uwo mwanya mwiza ushobora kumuvugira kwitabira igikombe c'isi no kwitwara neza nuko yoronka umugwi umuha umwanya ukwiye nuko ariko nyuma yo kurangiza iyo reka tuce twinjira